turabaramukije muri mwese musanga mudukurikirana kuri Irigi TV. Uno munsi twagize ibikorwa bidasanzwe aho twakoreye kuri Eglise Baptiste Igihanga muri village ya Kane. Aho no munsi iyo Eglise yaramutse ishobora kwakira ababatizwa hamwe n'abakigwa basubira mu bikorwa by'Imana, aho iryo shengero ryari ryagenderewe n'umwubaha wa representant legale ariserukira iryo shengero mu Burundi. Rero tugomba tubereke ibikorwa by'Imana ukuntu byagenze kuri uno munsi. Murakoze cyane muri mukomeza kudukurikirana, mutibaye no kugira subscribe, sabone, mwaraheza gihe mwana wanje yasinze kureba kuko niwe napfiriye, ni wewe nazize. Ati humura mwana wanje yasinze kureba ko niwe napfiriye, uko biri kose, uko bimeze kose, uko bisa kose, Yesu sizomuheba. Uko biri kose, uko bimeze kose, uko bisa kose, Yesu sizomuheba. Abane wabo kuzoba mu kiyaga cyaka umuriro n'amazuku, ubwo ngo niko bivugwa kabiri. Mwaba tubare cyane ba Kristo, iyumvira ingene uri kuragenda. Reka twegere imbere kugira tunyarutse, numva nshaka ko tunyarutsa kugira byose bigende neza. Dusome hajya ku murongo w'umunani n'uw'icyenda muri Bibiliya ihasanzwe ya kare. Iri rimwe mweho ntimugiyobagize yuko ku mwami Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi imeze nk'umunsi umwe. Umwami Imana nitereka isezerano ryayo uko bamwe biyumvira kwitevya, ariko yihanganira mwebwe. Ntigomba ko hagira abahona, ariko igomba ko bose bihana. Imana ihabwa icubahiro. Kristo baba bapfuye batageze mu kirenge cya Kristo. Urumva rero ivy'ubwami mwaba nk'ubuhovyi. Babandi bari baneshejwe Satani akabagema. Urumva Kristo yaca atwara abandi, mugabo bo bari basigaye. Ngo none umuheraho wabereye uvugwa n'iryari. Imana ngo nitebeje isezerano ryo kuza gutwara abantu bayo nk'uko yabivuze, ariko ngo abatumye itevya n'aba bantu batarakizwa. Ni babandi bakigendera mu bitari vyo, ni babandi birirwa hariya mu kabare, ni na babandi bari mu ishengero mugabo batarahinduka ko bikwiye. Uragenda umwami Imana nitebeje isezerano. Bambariye umuntu umwe intahe yiwe numva irankoze ku mutima, ngo yaragwaye araremba, kandi yari umunyeshengero, umukozi w'Imana. Hama rero ngo aragwara araremba, noneho abamugwaje babona arapfuye kabisa. Mugabo we ngo ntikwari gupfa, yararavye. Kandi nk'uko kuraba kwiwe ngo acabona ari mu rugendo yigiriye mu ijuru. Amen. Abandi nabo ariko urumva barapfuye, nawe ngo yibona ari mu rugendo. Mugabo ngo agera ahantu asanga hari bariyeri, ngo hari n'umusoda. Ngo aramubaza ngo uri kurajya he? Ngo aragenda mu ijuru. Ngo none kuri kurajya mu ijuru wabajije uwo mwubakanye, wabajije bajya bapfukanyi bawe, wababajije ko bakwemera ko ujya mu ijuru? Ngo yawe sinababajije. Ngo banza usubire inyuma rero ubabaze ko bakwemerera ko ujyayo, mbone kukubisa.
ngo caragaruka we rero ngo abona yagarutse ariko abandi bariko barumva yari mu bintu yerekwa ngo abona aragarutse ngo abaza abo bavukana abaza n'uwo bubakanye nabaza ngo n'abana ngo none murange mirakonja mw'ijoro nariko ngenda urumva wacabwira ngo nta kundi n'ugende ngo ariko gusa turahombye umuvyeyi ndahombye umuvukanyi urumva rero baramubwira ati nugende udutegurire rero ngo abona aragarutse ageze kuri ya bariyeri umusoda murabaza ati bakurebuye ngo bandekuye ngo afise akanyamuneza kenshi ngo none wabajije ku kazi aho ukorera mu kibano cyawe ngo yasinababajije ngo bantu usubireyo ubaze ikibano cyawe nacyo kikikwemerera ubaza abo mukorana ku kazi ko bakwemera ngo abona aragarutse aca mu kibano ikibano ngo kiramwera ati nukuri uretse ko duhovye umubanyi mwiza ariko nta kundi genda amahoro mbere no ku kazi ngo aramubwira ati genda amahoro wageze hahandi ngo banyemereye ngo ndakubaze ngo wabajije umutima wawe nawe kukwemerera kuja mw'ijuru ngo yasinawubajije ngo ngaho noneho ubaze hama niwakwemerera mpeze ndakugururire wigire mw'ijuru amena ivyo vyose urumva vyari vyoroshe ntivyamusaba ko yirirwa aragaruka ngo yaciye abaza umutima ati wa mutima we uranyemerera ko nja mw'ijuru umutima gucura mubarira ngo ariko wibuka vya bindi vyose nokuri kukaja mw'ijuru ry'Imana ryera urumva rero ngo umutima umubariye gutyo acarazanzamuka abantu bose ngo arahembutse ngo ndabituntu urumva ngo batangura kumuha agafantanywa ngo arahembutse baranezerwa nawe tinibiki tinari mu rugendo atangura kurira mu nyuma niho yavuze ati ndababwire hari ivyo ukora mu kibano ntibabimenye hari ivyo ukora abana ntibabimenye hari ivyo ukora mu kazi ntibabimenye mugabo umutima wawe urabizi kandi umutima wawe ntuzokwemera kuja mw'ijuru Yesu ni nzira ukuri n'ubugingo ntawe ushika kwa data ntamujanye umutima wawe ukubwira kuri mu rugendo uriko uraja mw'ijuru suzuma ingeso zawe yuko ari nziza Yesu aguhaye umwanya wo kwisuzuma suzuma ingeso zawe yuko ari nziza Yesu aguhaye umwanya wo kwisuzuma ni umwanya wawe rero wumviriza ingene umeze wumva ingene wagenze si ngombwa ngo tubimenye si ngombwa abarezera ngo babimenye si ngombwa abaririmbyi n'abashefu ngo babimenye ariko wewe ni wabyarindi wamubwirere prezantari gare kugira ngo gusetera intambwe bakasana imbere kugira ngo abakozi b'Imana babaramire ku biganza ijambo ry'Imana ni ry'ukuri kandi ribesha umutima wawe urazi ibyo hari abantu batatu bazi ingene ugenda wa mbere wo ni Imana irazi ivyo urimwo kuko ngo n'agashatsi n'imishatsi yo ku mutwe wacu irazi uko ingana izi byose ariko kandi na Satani arazi ingene umeze arakuzi gose nimba uhenda Imana arazi ko henda Imana Yobu Imana irabara Satani nguyo ndamuguhaye mugira icyo ugomba ariko ubugingo bwe n'ubukoreko Satani yarahejeje kubaza ati none burya Yobu hajya kwishima ko agira gute si uko wamuzitiriye erega Satani arazi ko tuzitiriwe Mana yacu yamba icubahiro cyane Satani arazi ko tuzitiriwe ariko kandi arazi ko Satani arazi yuko tutazitiriwe nawe nyine arabizi icatumye Satani abarira Imana yuko yoba azitiriwe nuko yabibona ariko kandi nuko umusiguza yaje kuvuga wowe nyene umutima wawe niba utarume cyose n'icagirizi cyawe rero muri ibyo byose niba nta na kimwe ikwagira ntuze gahe imbere
ariko nimba koko na bya bindi byo mwibanga urahawe ikaze. Abakozi b'Imana rero bahaguruke kugira ngo Imana baharire utabaharuriye, bavute mu gitabo c'urupfu ubandike mu gitabo c'ubugingo, futanganya amazina yabo muri ca gitabo c'amabonero ubandike mu gitabo c'ubugingo. Data ubaheze kwihana, bihane kwihana nyako, bihane kwihana nyako, kuko ngicanya bohora abantu bawe, bongere bagendagende nk'abana b'umuco, bongere bagendagende nk'abana b'Imana, abantu bose bashingira intaye. Data urakoze, urakoze kubemeye, imitima yabo n'uyagure, imitima yabo n'uwisukamo umuhemu wawe yera, kugira ngo bagendagende mu bushobozi bwawe, kugira ngo Data bidegembye mu kuri kwawe, ntibasubire mu byaha, ntibasubire mu byaha, ntibasubire mu byaha, kuko bamaze kumenya ukuri kandi bamaze kumenya n'inzira dushikana kwa Data, shikana kwa Data. Urakoze nyir'icyubahiro, kuko uri Imana nziza, kandi uri Imana y'ubushobozi, kandi uri Imana ikundana, kandi uri Imana iburira abantu ku munsi no ku munota no ku munota. Cyubahiro kibi cyawe, ijuru ryakira aba bana n'abakobwa n'abahungu bawe, kandi ribanezerererwe. Hanyuma Satani n'abadayimoni babohwe mu izina rya Yesu, ntibazosubire kubagira ku bubasha n'ubushobozi. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Iki gisagara kimenye yuko abana bawe bakiriye izina ryawe, bakiriye ijambo ryawe, bakiriye ubushobozi bwawe, kuko muhembo wawe yera abari bagiye kubarongora, abari bagiye kubarongora no kubasha imbere. Hanyuma usigaye icyubahiro kibi cyawe tubishime tuba tubisaba mu izina rya Kristo umwami wacu Yesu. Amen.